Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muriko muraraba imbonesha kure yanyu Look Media, nizera yuko muri benshi kandi mumerewe neza. Ndabaye ikaze mu biganiro mvura muganga. Uno munsi tukaza kuyaga ku ngaruka mbi zishikira amaso y'abana bivanye n'ingene abana basigaye baraba televiziyo umwanya muremure canke bagakoresha amatelefone umwanya muremure. Abatari bake murabizi na cane cane ababa mu bisagara, murazi yuko abavyeyi iyo mutashe abana mu kubakira babasaba amatelefone. Papa mpa telefone, mama mpa telefone. Hanyuma bashitse mu nzu hari gusanga umwana ariko ararira kugira ngo ahore, mugaca mumushira imbere ya televiziyo kugira ngo ahore. Mugabo rero icyo abantu batazi nuko ujya mwanya munini abana bamara bariko bararaba amateleviziyo hari ingorane bitera amaso yabo. Ujya mwanya bamara bariko bakoresha amatelefone hari ingorane bibatera ku maso yabo. Kugira ngo rero tumenye ingaruka zitegwa n'ayo maekran yaba y'amatelefone yaba ya televiziyo ku maso y'abana, twaciye turondera muganga Floribert Mukuru. Ni umuganga yanonoshoye ivyo kuvura ingwara zifata amaso, akorera ku bitaro Polyclinique Roi David. Atangura yidondora atwibwira uwo ari we, aho yize naho yaciye. Nje ni muganga Floribert Mukuru, uko namvuye kubivuga. Nkaba chef de service canke umukuru wa service ya ophthalmologie ngaha muri Polyclinique Roi David. Nize muri système ya kera médecine générale gushika muri 4e. Nize kuri Université officielle de Bukavu ni muri Congo. Ivy'amaso navyo naciye ndavyiga ngaha baccalauréat, naciye nja kubandanya master d'optométrie et thérapie visuelle. Nivuga ibintu bijanye n'amarori n'ingwara z'amaso. Nabize kuri SAERA, ni institut iba muri Espagne, ikorana na Université Isabelle I. Mbega burya kubona birakura, umwana atangura kubona neza ryari? Umwana ni ku myaka iyihe abona neza ibintu byose akabibona ukuri kwamwe? Umwana akivyuka afise 0, nivuga umunsi wa mbere gushika ukwezi kwa mbere, umwana aba ariko arabona, mugabo aba afise vision iri flou. Aba ariko abona ivyezere mugabo kameme arabona, kubera ugize akantu ashobora gutandukanya umuco n'umwiza. Nivuga arabona mugabo vision ibiri flou. Deuxièmement, usanga umwana ariko agerageza kubona, ashobora kugira ikintu agakibona, mugabo cyane ashise muri simo ni usanga ariko atandukanya ibintu neza neza. Ayinane mwaka afise umwaka umwe usanga vision yiwe imeze neza. Ni kuvuga plus ariko arakura, plus vision yiwe ibiri kwira yameliora. Kubera arico twita vision net, umuntu ashobora kuba afise vision mugabo itameze neza 100%. Ubwo umwana ariko arakura aba ariko aramenyera neza ibintu kubitandukanya, kubera ni cerveau vision iba iri commande na cerveau. Umwana plus ariko arakura aba afise ubwenge, abazi uko cerveau ibiri informe ko aravye hariya ababonye umuco, aravye iki ababonye bleu canke noir. Ubwo plus ariko arakura, plus vision nayo ibandanya iba net jusqu'à 5 umwana aba afise vision imeze neza 100%. Hari umwana ashobora gusanga yakuze afise myopie canke yakuze afise hypermetropie, afise ikibazo twita erreur de réfraction. Ayo ni ma exception. Mugabo ku muntu dans le cas normal ashikane 5 aba afise vision iri tellement net. Ibijanye n'ingaruka zishikira amaso y'abana bamara umwanya muniniya ku mateleviziyo, arabisigura neza aho avuga ko atari vyiza ko umwana yomara umwanya muremure ariko akoresha telefone cyangwa akoresha televiziyo. Mbere aratanga n'ibiharuro, umwana ariko arakoresha telefone, aho telefone yo biherereye naho waherereye hakabaho umwanya hagati. Umwana ariko araba televiziyo hariho imetero zikenewe bivanye naho yicaye naho televiziyo iri. Gukoresha cyane umuco cyangwa ama ecran televiziyo na telefone bifise ingaruka zinshi cyane. Ngabo reka ndavuge ingaruka nyamukuru. Ya mbere nico kimwe no ku bantu bakuze, haba hari uburuhe, ibyo twita fatigue visuelle. Ni kuvuga umwana
kubera amaso ntarakomera neza nk'uko mwabivuze, sico kimwe n'umuntu akuze ariko araba cyane umuco, abakanuye cyane, hashika igihe akaruha cyane. Habaye iyo twita fatigue visuelle, niho usanga amaso araremereye cyane. N'amaso amaze kuremera umwana ntashobora gusinzira neza, niho usanga hari ariko arabona anesetoma kubarira papa sindiko mbona neza. Ngabo haciye akanya agafunga amaso anesetoma asubira kubona neza. Nivuga hari uburuhe, amaso akaruha, cyo twita fatigue visuelle, hakakurikira kutabona neza, hakaba iyo flou visuelle yivuye kubo buruhe. Inyuma yaho niyo no ku bantu bakuze haba sécheresse oculaire. Iyo sécheresse oculaire nivuga amosozi usanga ari make cyangwa yafise mugabo atameze neza, niho usanga umwana ariko ararira arafi ikintu amosozi agatangura gukoroka. Ni kubera yagize umwanya munini ari kuri televiziyo, ukasanga amosozi atakimeze neza, kandi amosozi atameze neza niho bishobora kuzana izindi ngaruka nk'iyo fatigue visuelle nayivuze, ugasanga umwana afise amasefale, umutwe utahera kubera amanera amaze kuba tondi ariko centre, atangura kumeneka umutwe, hakaba ama migraine, hakaba amasefale. Murazi uko nk'umwana w'umwaka umwe umenya uko agwaye igihe ariko ararira, kubera ntashobora kuvuga kubarira papa ndiko mbabara ngaha canke ngaha, mugabo ukabona mu maso umwana amosozi ariko arakoroka. Ikibazo nuko hari abavyeyi benshi babonye ibyo baravyihoza, babona umengo n'ibintu bisanzwe, ni kubera umwana ariko arakina. Niho usanga abana benshi yavukanye myopie, cyo twita erreur de réfraction canke myopie, iba ikibazo cyo kutabona ibintu biri kure cyane, ukasanga hari risque ko ishobora gukura, ukasanga iri perturbe mico gihe, kubera twabivuze hari processus yo gukura y'umwana. Nimba hari iyo processus umubiri aba ariko arakura, mugabo nanje ma organe aba ariko arakura bukebuke. No, umwana afise umwanya munini ari kuri televiziyo, ari ku ma ecran, nico usanga yagize iyo kibazo myopie ikongereka. Hari n'ikindi kibazo umwana ashobora gusanga afise un certain âge, nka iyo myaka navuye kuvuga, hakaba perturbation y'itiro, ugasanga umwana kubera amaze umwanya munini ari ku ma ecran mw'ijoro ntagisinzira neza, ugasanga abavyeyi bariko bamvira uko ashobora kuba afise izindi ngorane, kandi ikibazo cavuye kuri uyo mwanya munini yamaze ari kuri televiziyo. Kubera arushe deja amaso akaruha, akameneka umutwe, akumva amosozi ariko arakoroka, mw'ijoro ntashobora kuba concentre, kubera gusinzira igihe tumeze neza, umutwe umeze neza. Mugabo umwana amaze kugira iyo bibazo, niho usanga mw'ijoro ntashobora gusinzira neza, cyangwa agasinzira mugabo ntaba afise itiro, ico twita sommeil profond, usanga asinziriye mugabo ntasinziriye neza, ukoze ku kantu gatonya akava mu tiro. Ni kuvuga ukaca usanga n'izindi ndwara zishobora gukurikira, kubera umwana adasinzira neza. Murabizi naho mwaba mutizi y'amaso canke mukaba abaganga, mugabo murazi ko umuntu adasinzira neza ashobora kuba afise ibibazo byinshi bikurikira bivuye kw'ico kibazo. Abana iyo bagize ingorane kubera ama ecran atandukanye y'amateleviziyo n'amatelefone, mubavura gute? Yabitubwiye. Turi muri evolution ya technology, monde turimo ntibikunda uko ubuza umwana kuraba televiziyo, ubuza umwana kuraba telefone, mugabo dufise uburyo bwo kubafasha kugira babikore neza. Cyambere ni gufasha umwana n'abantu bakuze, kirazira umwana kuraba televiziyo ava ine kuja kuryama. Ni ukuvuga nimba umwana ashobora kuryama saa 4, ntashobora gushika saa 3 ariko araba ecran canke televiziyo. Bica bisaba nimba ariko araba televiziyo agafata umwanya wo kubanza kuruhuka imbere yo kuja kuryama, ni ukuvuga minimum 1 heure ava.
Kigira kabiri bisaba uko habe distance, hariho distance umuntu ashobora gushirako, hariho bitandukanye na appareil ariko arakoresha. Telefone mu bisanzwe c'est recommandé 30 à 40 cm, nivuga akayishira ku centimetre 30 canke 40 kure yiwe gatonya aho ariko akoresha telefone. Na kuri twewe c'est recommandé, nahaba ku bantu bakuze canke ku bana 30 à 40 cm uburirasira uko umuco ntushika cane. Nimba ariko akoresha machine ordinateur bisaba ishira 50 à 70 cm, nivuga habe distance ya amaso na pas television mugabo machine 50 à 70 cm. Apari iyo ya centimetre birasaba, c'est très recommandé ku bantu bose ariko akoresha ibintu y'ama écran. Hariho système twita système 20-20-20, nivuga uravye écran pendant 20 minutes, uraba ikintu kiri kure à 20 mètres pendant 20 secondes. Nivuga par exemple ndiko nkoresha imashini haheze 20 minutes, bica bisaba ndabe hariya à 20 mètres ngabo amasegonda 20, niyo twita système 20-20-20. Bijana na televiziyo bivana na viziyo y'umwana, kubera hari abana bivuze usanga bafise ikibazo ca myopie canke ikibazo ca hypermetropie. Nico bisaba umuvyeyi akaobserva umwana, kubera hari umwana usanga ariko aja kuraba televiziyo hafi na hafi kubera afise ikibazo ntashobora kubona ari kure. Umuvyeyi akabona umengo umwana yabishase uko, kandi umwana ari kure ntabona ibintu biri kure biri hafi. Vuga ari kure ntabibona, bica bisaba yegere hafi. Hari nabandi usanga arabishaka uko nyene, mugabo benshi usanga afise ikibazo ari kure abona atari ko arabibona neza. Abavyeyi bisaba bakamufasha, naho yo bari kuri imetro imwe canke imetro zibiri byofasha. Kandi ikindi naco sivize uko agume kuri televiziyo umwanya wose, umwanya munini. Agize 20 minutes, minota 20, akagira nimba adabishobora mumvise uko tugize ibiharuro, agize 1 heure isaha yose ari kuri televiziyo, bisaba akore 200 secondes ariko araba ikindi kintu canke ari mu bindi. Nibuvuga isigura uko umuntu ariko araba televiziyo, umwana ariko araba televiziyo bisaba afate umwanya wo kuruhuka, hashitse mw'ijoro bakalimita amasaha yo kuraba televiziyo. Umwana yaje tubanza kuraba, kubera ashobora kuba afise ico kibazo kivuye ku ma écran mugabo afise n'ikindi kibazo. Nico gituma tubanza kugira ama examen yose, tukaraba viziyo yiwe nimba imeze neza, aho nta marori umwana aba akeneye, kubera amarori akora gufasha umwana abona. Nico twita correction. Afise ikibazo ca myopie turamuha amarori kugira bimufashe gukoresha iyo myopie. Ata kibazo afise, mu gihe afise ikibazo kivuye kwiyo kuraba ibishushano, kuraba televiziyo n'ibindi, bica bisaba tumandikire imiti. Hari umuti twita l'arme artificielle canke n'ilibrifia, kubera nabo bivuze ko abafise ikibazo c'ukama amosozi abamazwat ukama canke arafise mugabo a mauvaise qualité, bica bisaba tumushireko. N'abantu bakuze barayikoresha l'arme artificielle, nivuga n'amosozi akozwe kugira arenforce amosozi asanzwe afise. Ico ni cambere. Ikigira kabiri duca tubahanura, iyo navuye kuvuga kuko iyo systeme ya 20-20-20, aravye televiziyo iminota 20 bisaba ko arabe kure amasegonda 20. Apart ico ca l'arme artificielle bisaba ata ikindi kibazo afise, iyo ni sawa. Nimba afise ikibazo c'umutwe bivuye kw'ibyo turamuha imiti y'umutwe amantalgique kugira bimufashe kwibubabare n'umutwe. Mugabo murumva uko naho tomuha imiti akabandanya bya bindi, ni uvuga hazoguma agaruka. Bica bisaba tumaze kumuha imiti tukabahanura, tukabereka ingene bashobora kubifatamo
kandi birabafasha kenshi. Umuvyeyi yavyumvise akabibarira abana akagerageza kubahanura, kenshi usanga abana bagerageje kubikora neza. Aheraheza atanga impanuro asaba abavyeyi yuko batokwemera ko abana babo bamara umwanya munini ku mateleviziyo, bamara umwanya munini ku matelefone, kuko atari vyiza ku maso yabo. Abana ba moins de 5 bikunze umuntu yobafasha reka areke kuguma ku muco ku mateleviziyo cyane cyane mw'ijoro, umwanya munini mw'ijoro. Mugabo n'abandi bokwe n'abantu bakuze nakivuze ko ico kibazo ni ku bantu bose, naho ufise 50 ufise 40, ico kibazo c'umuco ni kibazo kibangabira abantu bose. Mugabo ku bana cyane cyane ba moins de 5 ni byiza kubafasha kugira bareke habe control, kubera ata control bashobora gusanga bakuze bafise ibindi bibazo bivuye kw'ivyo bikuba concentre ku muco. Nizere ko mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro mwahamenyeye ibitari bike ku ngorane zishikira amaso y'abana bivanye n'umwanya bamara ku mateleviziyo, bivanye n'umwanya bamara bariko bakoresha amatelefone. Nk'abandi bashimiye cyane. Mugabo nshimire kandi vy'imva mutima Dr. Floribert Mukuru, we yemeye akaduha akanya kiwe akadusugurira byinshi bijanye n'ingorane abana bagira, na cyane cyane ingorane amaso y'abana agira bivanye n'umwanya munini bamara ku matelefone, bivanye n'umwanya munini bamara ku mateleviziyo. Yakoze cyane. Ndabifurize ibihe byiza, ndababwire nti nawe utaha mu kindi kiganiro Mvura Muganga. Murakoze.